vuga uti ibihumbi indwi. Ariko can you imagine ko imwatambwiye ko bisaba prophète 4 yamubwiye 7000. 7000 ni église fois 2,5. Vuga uti 7000. Ntabo yabonye kuri Facebook, ntibamusiva kuri IG, ntibazinanye mu gikorane c'abakozi b'Imana, nta nama y'abapastori bari barimo, nta harababona, ariko hari 7000 Imana yibikiye. Vuga uti Imana ni danger. 7000. Haya abakinyi ba reserve 7000. Apana umviriza abantu ibitse. Yesu ashimwe cyane. Mumve rero Eliya ari ku maombi, Imana irikira mubwira ati no, umbwira ngo uri wenyene, nturi wenyene muri 7000. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana ndaje kubabwira ngo nimutinjira mu cumba canyu ngo muyugarane, mwige kuba abantu basenga barondera Imana ku gatwe kabo, ukadepanda n'amasengesho ya groupe, ariko ukevita amasengesho aguhuza n'abandi. Ndakubwira ngo hari information utazopfa uhawe, kuko hari ibintu by'ibinyegezwa Imana ibiguhishurira en fonction y'icigira ikora mu buzima bwawe. Ewe Eliya, le serviteur suicidaire, le serviteur prêt à mourir, ntugiye gupfa, ariko ndaguhaye aba partenaire ibihumbi indwi. Ministere yawe waruzi ngo uje gupfira aha, ntuje kuhapfira. Why? Kuko Horebu tuhasanga ama information mashasha. Ivyo twari tuzi ngo turashize kwigufuri, ivyo twari tuzi ngo turavyugaye, Imana ikavanga ati si kuvyugurura gusa, ahubwo ndagiye kumultiplier stock yawe, ndagiye kumultiplier capacité yawe, ndagiye kugwiza ibikorwa vyawe, ndaguhaye aba partenaire ibihumbi indwi. Si ivyo gusa, genda muri ujya muryango mu gisagara, uraza gusengera Yehu, uraza gusengera Elisa. Vuga uti Elisa, ngira ndagukoreshe kubaka ubuzima bw'uzogusubirire. Uyu munsi si umunsi wawe wo gupfa, ahubwo uyu n'umunsi wawe ngiye kukumultiplier. Utararonka menace ya Yezebeli ntiwari bwawe multiplier, ariko ko uyu mugore agomba kukwica, jewe ngiye kukumultiplier, kuko ivyawe bidaheze, ahubwo ugiye kwireproduiza. Hari umuntu azoronka double portion y'amavuta yawe. Umviriza, ntibigiye guhera ivyawe, ahubwo uhora agiye kubigwiza. Yo mbega no kuva ko nka jahehe, kari wowe udetena ama information, kari wowe ubitsa amabanga atahandi hano yamenyera. Ntaba kuri CNN, ntaba muri France 24, ntaba no kuri Fox, ntaba no muri BBC. Ayo ma information ari Horebu. Ndakugaburira mpakushitseyo, ndafise ibyo nza kugukomunika washitseyo, kuko muri presence yanje hama hariho ubuzima.